Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka ndababwire ngo muri abantu badasanzwe. Yesu abahezagire cyane. Muri abo mumaro mu bwami, abadusengera badushikira, Yesu abahezagire cyane. Abasangiza ijambo abandi mukomeze kumererwa neza. N'abatagira subscribe muzabyibuke. Yesu abaha umugisha. Ndashaka kubasangiza rino jambo riri ku mutima wanje. Hari igihe dukora amakosa turiko turasenga. Hari amakosa mwamwe dukunze gukora turiko turasenga. Hari amakosa nkane nifuza ko dukura ku buzima bwacu igihe cyose turiko turasenga. Ibintu bine nshaka kubabwira, amakosa ane dukora twadusenga. Ikintu ca mbere, kuvuga ibintu bitavuye ku mutima. Tugomba kwiga gutomorera Imana ukuri kuri mu mutima wacu. Reka dusome mu gitabo cya Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 13. Mwumve icyo Yeremiya yavuze. Yaravuze ngo umwami Imana aravuga ati, aba bantu ko bahora baza hafi yanje, bazanya akanwa kabo gusa, bakanyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure yanje. Hari igihe tuje gusenga mu majambo, ariko Imana yaturaba muri iriya ikabona imitima yacu iri kure. Tureke gukora ikosa yo kuza gusenga imitima yacu iri kure n'Imana. Muzabirabe, hari igihe tuza mu materaniro y'abizera, kuza gusenga, ukaza muri eglise wanyu aho usengera, ukaza telefone iri hafi, ukaguma uri chattinga uvuga n'abantu bari kure na kure mu materaniro y'abizera. Umutima wawe tuburi harya. Mureke tuza kumana imitima yacu ari hiri. Hari n'abandi mbona bitabira mu ishengero bakavuga ubutumwa bwiza, abandi allo umeze gute, umutima wawe uri he? Harya umutima wawe uri harya? Bene data, mu mwanya mutoya w'Imana, n'igihe uri imbere y'Imana, umutima wawe ube kure na cya kibanza urimo. Oya. Hari igihe tuvugisha ikindi, hari igihe tuvuga amajambo, ariko umutima wacu muzukuri utemezanya natwe. Yeremiya yavuze ijambo ryiza, yadukebuye. Yavuze ngo umwami Imana aravuga ati, aba bantu ko bahora baza hafi yanje, bazanye akanwa kabo gusa, bakanyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishira kure yanje. Nukunyubaha kwabo kukaba ari icagezwe bigishijwe n'abantu. Bene data, mureke kuvuga ibintu, tuvuga ibintu bivuye ku mutima, dukorera Imana bivuye ku mutima, duha Imana umwanya bivuye ku mutima. Haleluya. Uyu mutima Imana irawushaka kuruta kuvuga amajambo anyuranye n'ibivuye ibwina ku mutima yacu. Ikindi kintu ndakubwira, nimba ubabaye, ubwira Imana ikiri ku mutima, ubwira Imana, Mana ndababaye. Ni ukumerewe, genda imbere y'Imana uyibwire ikiri ibyina, kuko irazi ibirenze wewe ibyose. Haleluya. Kuvuga ibiribwina mu mitima yacu. Yesu abahezagire. Icya kabiri, nikoza dukora, gusengana izaha, gusengana imitima itwagiriza. Paulo yabwiye Timoteyo, mwana wanje nkorera Imana ndafite ijwi rinagiriza ikibi. Iga kuja imbere y'Imana, wige kuja imbere y'Imana udafite ijwi rikwagiriza ikibi, udafite ayandi majwi ariko arakongorera. Naho ugiye gusenga wasize ukoze bino, naho uri kuragira umva dusenge, umva tidukora ikoze yo kuza gusenga dufite amajwi atwagiriza. Ije imbere y'Imana. Hari ijambo ngunda mu gitabo cya Zaburi rivuga ngo ateba kuraka, ni umunyembabazi. Haleluya. Yesu Kristo wacu ni umunyembabazi. Je imbere y'umubwire ngo mwami, jewe umutima wacu uranduye, ndanduye. Dawudi Imana yamukundira ngo yaragira umutima umenetse imbere y'Imana, yazana umutima umenetse imbere y'Imana. Za kumana ufite umutima umenetse, Imana iguhezagire cyane. Uze kumana udafite ijwi rikwagiriza ikibi. Mu gitabo cy'Imigani 15:8 haravuga ngo ikimazi abanyakibi batanga cyangwa amasengesho yabo n'igisesema kohoraho, ariko ahimbagwa n'ugusenga kw'abagororotsi. Imana yacu, tureke gukora ikosa yo kuza imbere y'Imana dufite amajwi atwagiriza. Ja imbere y'Imana yubwire ngo mwami, meze gutya, nacumuye gutya mu majambo, mu byiyumviro, meze gutya, mbabarira. Imana yacu ni umunyembabazi, izibabarira iyo umuntu abwiye umwana mbabarira. Yesu aguhezagire cyane. Ikintu cya gatatu,
gusenga udafite kwizera. Hariya gusenga gusa uvuga amajambo. Umva, sengana umutima wizera. Sengana umutima wizera. Kandi ikigaragaza ko wizera ni amajambo uvuga nyuma yo gusenga. Iyo uvuye gusenga uvuga gute? Uvuga ya mvugo wari kuvuga uri kurasenga, cyangwa uvugana umutima wizera. Uvugana umutima wizera. Haleluya. Usenga n'umutima wizera. Reka gusenga uri kurakekeranya, reka gusenga wamara gusenga ukavuga ibindi ibinyuranye n'ibyo wizereye. Hari ijambo rivuga mu gitabo cya Mariko igice cya 11:24 haravuga ngo nico gitumye mbabwira yuko ibyo musenga cyangwa musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Musenge mudafite gukekeranya. Usenge udafite gukekeranya. Hariyo abantu niyo masengesho wumva muzukuri bakubitagurika hirya no hino. Senga isengesho ritomboye kandi ufite umutima wizera. Kandi nyuma yo gusenga uvuge ibyo wizereye. Moyo aravuga ngo dushishikare kwatura ibyizigiro byacu kuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Haleluya. Tujana umutima wizera ku Mana. Hariho umugore wabwiye Yesu yaramubwiye ngo simfata ibyo kurya by'abana ndabiheze utubwa. Uyu mugore aramubwira ngo uvuze ukuri, n'imbwa nazo zazirya utuvunguka tuvuye ku meza basebusha. Yesu aramuhindukirana aramubwira ngo nyina wanje, ukwizera kwawe ni kwije, wazanye ukwizera, genda umwana wawe ni muzima. Haleluya. Hariho umusoda wabwiye Yesu ijambo ryiza aramubwira ngo Yesu kiriza umwana, vuga ijambo. Yesu aravuga ngo sinari bwabona umuntu afite kwizera nk'uko. Aramubwira ngo genda umwana wawe ni muzima. Kwari urugendo rw'umunsi, ararara mu nzira, ashitse arabaza baramubwira ngo umwana yakize ryari. Amenya ko ari yasaha Yesu yavuze ijambo. Wewe uri kurankurikirana, reka nkubwire rino jambo, ja ku Mana ufite umutima wizera. Reka kuvuga ibinyuranye n'ibyo wizereye. Reka kumva yandi majwi. Hari igihe twumva yandi majwi ugasanga abandi ko barakubwira ibindi. Oya, wewe shishikara kwizera. Tuze gusenga ukekeranya. Reka kuza gusenga ufite gukekeranya. Senga ufite umutima wizera. Yavuze ijambo ryiza hano muri Mariko. Nico gitumye mbabwire yuko ibyo musenga cyangwa musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Amen. Ndakwifurije kugira umutima wizera. Ikintu cya kane, ikosa rindi dukora rya kane, nuko gushaka ibintu kuruta Imana. Gushaka iby'Imana iduha kuruta Imana yo. Hari igihe dushaka ibyayo kuruta yo. Hari igihe duhura nayo kubera ibyo tuyikeneye ko. Niba ukeneye ikintu kanaka, Imana ikakumva ijwi ryawe ari uko ari umusoga kanaka, hari ikibazo wahuye naco, hari ingorane wahuye naco, ukabona kuza ku Mana. Oya, timuhure n'Imana muhujwe n'ibibazo byawe, muhure n'Imana kubera urukundo yikunda. Mu gitabo cya Matayo avuga ijambo ryiza cyane abantu benshi bazi, 6:23, ariko mubanze murondera iki? Mwitwararike ubwami no kukiranuka, ibindi muzobyongorerwa. Hari igihe tuje ku Mana turondera ibyo inyongera, ariko tutaronderayo. Bavandimwe, mureke turondera umwami wacu kuruta uko turondera izaduha. Izaduha n'inyongera kandi arabiduha kubera urukundo. Mureke mbabwire, iyo umuntu afise umugenzi we, inshuti ye ku mutima, urayibwira ngo mpa kino kintu, ntarinda kukubaza ngo ese ugiye kubikoresha iki, kubera gukunda. Mureke twubaka ubushuti n'Imana, turondereze ubwami no gukiranuka, ibindi azobiduha. Ntidukaza tuja ku Mana kubera kuja gushaka inyongera gusa. Yesu abahezagire. Aya makosa ntimukongera kuyakora mu buzima bwanyu. Umva, ikosa rya mbere ni ukugira gute? Kuvuga ibintu bitavuye ku mutima. Kuvuga amajambo ariko atavuye ibwira mu mutima. Icya kabiri, gusenga dufite ibyaha. Uyu si umuco w'abana b'Imana. Icya gatatu, gusenga udafite kwizera. Gusenga gusa kuvuga amajambo ariko udafite kwizera. Icya kane, gushaka ibintu kuruta Imana. Ibi bintu tugomba kubirandura mu buzima bwacu, tukaja ku Mana dufise intumbero nziza. Yesu abahezagire, ndabakunda. Reka ndabasengere. Turagukunda Kristo Yesu mwami wacu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Turagusabye mwami, imitima yacu ikunde wewe. Haleluya. Ntitukubahisha amajambo gusa, ariko biri kure y'imitima yacu. Turakeneye kuba ni wowe uganza imitima yacu. Turakeneye kuza imbere yawe tutagajwe n'ibyaha. Mwami, utubabarire. Haleluya. Turakeneye gukuza kwizera muri twebwe. Turakeneye gukunda wewe kuruta gukunda ibyo duha.
Turagushimiye mwami, urinde umuntu wese wumvise no jambo bino bintu gutandukana nabyo mu buzima bwewe. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganza imiryango yacu, buganza ubuzima bwacu mwami. Amahoro y'Imana agaze muri twebwe mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu, amen. Yesu abahezagire, ndabakunda.